Mwaramutse uwundi munywanyi ati mbe ko wigize umuvugizi w'abari Dubai ujejwe iki wewe? Je mu vy'ukuri nkuko izina ribivuga ndiryajwi risemerera mu bugaragwa. Dusubiye inyuma gato natanguye kuvuga kuri social media haraheze umwaka ndibaza iyi muri kuno kwezi harimo kwa kabiri k'umwaka uheze. Natanguye kuri YouTube hanije navuga ku bintu biriko biba mu Burundi cyane cyane ibintu ubutegetsi nabona ko bukwiye gukora neza bukwiye kugorora ari naco tuma nahegeze na ryasemerera. Hanyuma sinzi umuntu umwe ngaha yagumye ambwira ati nyabuna ajya kuri Facebook, ndamushimira cyane ati harimo abantu benshi bazi kuri Facebook bakeneye kumva iyi message kubera kuri Facebook hari ukuntu mu Burundi baronka amadata yo kuja kuri Facebook. Ndavuga nti sawa cyaratangura nja kuri Facebook ngafata video nakoze kuri YouTube nkayishira kuri Facebook. Sinavuga jewe kuri Facebook nakora fata video nkaca kuri Facebook situ ku mpamvu z'umwanya. Hanyuma ntangwa kubona ama comment ntangwa abantu bambwira ngo akatukubwira ivyo Dubai atamuntu abibajije ivyo Dubai nta naho narinzi. Ndahazi namaze kuhaca mugabo nk'umuntu atembera ivyo gukora akazi navyo narinzi. Nanze ko abantu baje gukora akazi mugabo juste nkuko abantu baje gukora abazi mu bindi bihugu vyose. Uwo muntu rero turavugana ndamubwira nti nta message wo mpanga ashira kuri channel kugira abandi bayumve. Ateka ndayiguha acarayima ndayishira kuri channel ngaha. Kuva ico gihe abantu batangura kumpa amakuru ya Dubai n'ibibazo vya Dubai. Nimiyo cadre yonyene nkoramo. Nta muntu ndiko ndavugira, nta consultancy mfise, nta legal advice ntanga. Je umuntu ambaje ikibazo ndamwishura uko ndacumva mugabo nkavuga nti abantu muri Dubai abantu mwabikoze nka community mugire ico mwishuye mugire ico mufashije. Bikawe bigufasha aho ni sawa. Bikabe bitagufasha nta ngorane genda urondera ahandi urondera ubundi bufasha. Ico nabeshemo umbeshuze umfashe kugira ngo nabandi bamenye ukuri. Ico ntavuze ukishire ko ucunganire abantu bakimenye. Nuko no bivuga sina guquestioninga ntubufashije conversation ni bwana semerera iki kintu wavuze ndagishigikiye mbere wanashaka ngiye additional information irenzeko. Bwana semerera ibintu wavuze suko wabivuze mu vy'ukuri ushize Dubai ushikira muri hotel 5 stars hanyuma ubukeye bakaguha imodoka utwaza bishire ku murongo abantu bavyumve nivyo shaka ko tuba turavugana aho nihenze ukampendura. Okay, aho nakojeje kangosora. Sino ni kiganiro gisanzwe umuntu araterera abandi bagaterera kenshi na kenshi. Knowledge is power, ubumenyi ni power. Sinzi na verse mubona ko dukunda Bible ivuga ngo abana banje barapfuye kubera ukutamenya. Kenshi na kenshi abantu bapfa kubera ukutamenya pana gupfa fizikoma ariko usanga bahohotewe banizwe babuze opportunity kubera kutamenya. Niyo mpamvu izi mbuga zihari kugira ngo abantu bazi barahanahana amakuru kugira ngo abantu bamenye ingene ibintu biko ragenda hirya no hino. Experience personnelle imwe zirafasha hanyuma information iri generique nk'ivyo amategeko bose baba basangiye hanyuma ibintu positive kugira ngo vyankoraje abantu hanyuma ibintu negative kugira ngo bifashe abantu ko bagenda bari careful bari makini bagavye nk'ahantu wabonye inzoka kuvuga ko habonye inzoka nabwo utebwa abantu ubabwiye uti byashambugiyemo uzogende wiyubara ugenda uraraba ikintu kimeze nk'igiti hari gihe usanga ari kiyoka. Anyway, donc nico cyo gusharinga information ntabwo ndi umuvugizi ntabwo ndi kamenyi ntabwo ndi expert. Keshe na keshe nisho n'ibibazo bikeye ahubwo ndareka community ikaba ariyo ivyishura kuko nibo babizi ibintu nk'ivyo. Sawa mugire umunsi mwiza. Bye bye.